Ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 10 umwaka wa 2020 kaze nshuti namwe bakunzi b'amakuru y'ikiganiro Humura Burundi ca RPA tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Inyubakwa z'ikigomezo Shalom ziri mu ntara ya Ruyigi zarihagiwe n'abajejwe umutekano hamwe n'abajejwe intwaro kuva ku wa kane w'indwi iheze. Muri kino kiganiro twabiteguye hari umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cyo kumutanga yatewe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane na bagenzi we bahurikiye mu gwaruka rw'imbonera kure za CNDD FDD ngo yobazira imvo za politike kuko ari umunywanyi wa senere. Navyo nyene twabiteguye muri kino kiganiro. Urongoye umugwi w'igihugu wigengujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu mpfunyapfunyo hamenyesha ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwinjira muri sendika ashaka. Ni nyuma yaho hari bamwe mu barongoye amasendika bariko barafatwa bongera bapfungwa bazira kwanka kwinjira muri ihuriro ry'amasendika rishasha ry'abigisha kosesona mu mpfunyapfunyo. Nayo mu kigabane dukingire ibidukikije tubabwira ibijanye n'agashururu canke akavumbuzi hamwe n'ingaruka zako ku magara y'abantu. Mu buhinga bw'ivyuma hariyo Rusiya Kabera afadikanije na MS Steven Ingeko ariko arafata amasanamu kugira mushore kudukurikira ikibiriraho mu kanya idonido rya kino kiganiro. Ano makuru tuyahere mu bavugwa mu vy'intwari bereye mu ngorane z'ubutunzi ihinguriro Brarudi tumaze iminsi tubashikiriza ko ririmwo. Uno munsi tubabwira ngene riko ririgwanako kugira rigabanye amafaranga rikoresha mu guhemba abakozi kugira ribishike ko hari abakozi imaze kwirukana burundu. Ubundi buryo yatoye no gukoresha abakozi bo ku munsi ico bita sous-traitance mu gifaransa aho hose bishoboka aho kurondera abakozi bayo bwite. Idonido na Innocent Valentin Singirankabo. Imishahara y'abakozi bose ba Brarudi iharugwa hejuru y'imiliyoni 800 y'amafaranga y'amarundi ku kwezi nk'uko amakuru yo kwizera RP ifisa bivuga. Kuva injyane zo mu 2015 zadutse bigatuma ihinguro Brarudi ricumbagira mu vy'ubutunzi hari abakozi barenga 50 birukanye burundu. Abo bakozi bakaba bari bafise amasezerano y'akazi adahera contrat indéterminé mu gifaransa ko bwayo makuru nyene. Abafise amasezerano y'akazi ahera canke ahinduka bamwe amasezerano yabo aheze ntiyigeza yongegwa. Kubera izo ngorane z'ubutunzi Brarudi ifise abaronge iryo hinguriro bahisemo gusubiriza abakozi bo mu bisata bitandukanye vy'iryo hinguriro n'abakozi b'abacangero bazanywe n'amashirahamwe yandi ico bita sous-traitance mu gifaransa. Uburyo batoye kugira bagabanye imishahara basohora n'ibindi vyose bisabwa ku mukozi afise amasezerano y'akazi nyezina. Abo bikorera utwabo bahawe akazi muri Brarudi sous-traitance bahembwa umushahara mutoya kandi nibagoza vyinshi umuntu agereranije n'ibihabwa abakozi bafise amasezerano nasubirwamo y'akazi nk'uko isoko ryacu ribimenyesha. Ibisata vy'abagendesha imiduga hamwe n'abakora ibikorwa vy'amaboko bidasaba ubuhinga n'ubumenyi buhanitse nivyo vyakozwe ko cane niyo mukenyuro mushasha wo kugabanya imishahara y'abakozi. Imiliyoni zirenga 800 z'amafaranga y'amarundi nizo zigize imishahara ihembwa abakozi bose bihinguriro Brarudi yaba abakorera Bujumbura canke abakorera Igitega. Aho Igitega muri Brashita 20% vy'abakozi nibo bonyene bafise amasezerano y'akazi n'ishiramwe Brarudi 80% basigaye bahembwa n'abacangero sous-traitance ibitahoraho imbere yo mu 2015. Ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi muri kino gihe rikora nabi kubera ibibazo ryagize vyo kubura amafaranga y'agaciro kuva mu 2015 ivyatumye rigabanya ibinyobwa ryahora rihingura kubera kubura ibikoresho. Ku binyobwa 16 byari bisanzwe bihingurwa na Brarudi uno munsi hasigaye ubwoko bw'ibinyobwa 9 bwonyene.
kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro yabuze mu Burundi uno munsi ihinguro Brarudi ntirigishoboye kuriha ishirahamwe Heineken inyungu z'umutahe waryo. Isoko rya RPA rimenyesha ko Brarudi iheraniye Heineken imiliyoni zirenga 180 z'amafaranga y'amanyaburaya. Kuri ubwo Heineken yahisemwo guhagarika imfashanyo yatanga kugira ifashe Brarudi kubandanya rikora batinya ko ritazosubizwa amafaranga yayo. Amasoko yacu muri Brarudi amenyesha ko atagikozwe bwa vuba ihinguriro Brarudi rizotegerezwa kugabanya bimwe mu binyobwa byari bigihingurwa. Inosa Valentes Ngirankabo tumukengurukire. Amazarenga 8 yaraturiwe aratokombera ku musozi Rukambasi muri zone Mukungu komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba hari kuwa gatatu w'inondwi. Ayo mazu akaba yaturiwe n'abajejwe gucungera amashamba mu ntumbero yo gushira mu ngiro itegeko ryatanzwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka ryo kwimura ababa kuri iyo misozi igize zone Mukungu. Abanyagihugu baba kuri iyo misozi batuririwe amazu bamenyesha ko bababajwe nuko bayaturiye batabateguje kugira ngo bakureyo utwabo. Waritere Kwizera niwe yaduteguriye iyi nkuru. Ku munsi wa gatatu w'indwi turangije ni abajejwe gucungera amashamba ku mutumba Rukambasi muri komine Nyanzarake baja guturira amazu y'abanyagihugu baba ku misozi y'uwo mutumba. Ivyo bakaba babikoze mu ntumbero yo gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'inama nkenguza amateka yavuga ko ababa muri komine Nyanzarake bategerezwa kuja kuba mu bigwati. Ariko naho biruko bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko bahohotewe kuko hari abatuririwe amazu batari muri komine Nyanzarake. Nukuvuga abatuririye ayo mazu bari babwana shamba bo mu karere kose ka Nyanzarake. Amazu yose yaturiwe kandi amakuru yemezwa n'umwe mu barimo mu kuyaturira hamwe n'abanyagihugu bari bahegereye igihe bariko barayaturira ari hagati y'amazu 8 na 10 yoba yaraturiwe aratokombera n'ivyari biyarimwo byose birashe biratokombera bishika ubunywenywe. Mugabo muri ayo mazu harimo n'amazu yegukira komine Vugizo iri mu ntara ya Makamba nyene. Abantu batuririwe amazu yabo bo muri komine Vugizo bababaye cyane bagira gashavu cyane karen ko bo barahohotewe kuko ahantu bifuza ko boba bo aho hantu hasa n'aharekuriwe n'amategeko. Ikindi cyababaje abo banyagihugu bo kuri uwo mutumba Rukambasi ngo nuko batigeze bateguzwa canke ngo bamenyeshwe isango bazoza guturirira ko ayo mazu nibemererwe no gukura ibintu vyabo muri ayo mazu. Mu bantu bose batuririwe nta muntu n'umwe yari yamenyeshejwe umunsi n'isaha wo kuza guturira ayo mazu ku buryo amazu menshi basanze bene yatariho bari bashika badome ku muri batabanje no kugura ngo barabe n'ibirindani babanze babikure bashika baturira uko nyene ibirimo byose bigahiramwo bigatokombera. Eka ndetse naho basanga abana barababuza yuko atana kimwe ahubwo barekure gukura mu nzu ahubwo ko byose byohira mu nzu kuko ngo babwiwe ngo kenshi baranka kumva. Gushika ubu hakaba hatanzwe indwi zibiri zo kwitegura ku banyagihugu bakiba mu misozi y'umutumba Rukambasi wa komine Nyanzarake kugira babe bamaze kuvayo. Kuri ivyo byose twarondeye Jean-Claude Nduwimana musitanteri wa komine Nyanzarake kugira ngo agire icyashikiriza ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Tukiri mu gisata c'intwari bereye nyene nkuko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru inyubakwa z'ikigomezo Shalom ziri muri komine n'intara ya Ruyigi zarihagiwe zibanje kubomogwa imiryango kuva ku wa 4 w'iyindwi. Bamwe mu banyagihugu bo muri iyo komine bagatangazwa nuko abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bashobora guhuriza kuri ico gikorwa cyo kwigarurira inyubakwa zari zifitiye akamaro ntangere intara yabo. Trezor Niyongabo niwe tubaza iyi nkuru. Abajeje intwaro n'umutekano aho muri komine n'intara ya Ruyigi bahuriye kuri uyu wa 4 igihe cy'isaha 4 z'igitondo muri quartier Sanzu ahasanzwe hari inyubakwa z'ikigomezo Shalom. Amakuru duhabwa na bamwe mu banyagihugu avuga ko bagiye babona abatungwa Eri buramatari w'intara ya Ruyigi ashitse ari kumwe na komiseri ajejwe umutekano mu ntara ya Ruyigi, komanda ajejwe ikambi y'amajana 224, umushikiriza manza wa Republika muri iyo ntara, uwutwara sentare nkuru, uwujejwe iperereza hamwe n'umuyobozi w'ibitaro vya Rema aho muri iyo ntara. Mu mwanya muto niho babona inyubakwa za Maragarita Barankitse arongoye ikigo Shalom yahora bamwo zitanguye kubomogwa imiryango, baraheza binjira mu nzu bagenda batwaye ivyarimwo vyose. Ayo makuru nyene amenyesha ko mu kugenda basize bugaye imiryango bakoresheje amagufuri yabo, bahasiga hacunzwe n'abasirikare. Mu nyuma yaho baciye baja ku musozi Nyamutobo ahubatswe irerero ry'imfuvyi ry'ikigo Shalom. Ifuvyi n'abakozi bategetswe kuvamwo gushika kuri no saha bakaba bari mu kangaratete. Amakuru tubandanye duhabwa n'abanyagihugu bo muri ako gace avuga ko mu gihe bari bagira batware ivyari muri iryo rerero ry'imfuvyi
ngo haribonekeje ukutumvikana hagati y'abajejwe intwaro n'umutekano. Bamwe mu bajejwe umutekano bavuze ko ibikoresho biri muri iryo rerero vyegukira izo mfuvyi badakwiye kubitwara. Kuri uyu wa gatanu naho abo bajejwe intwaro nyene bari kumwe n'abajejwe umutekano bahagarariye igikorwa cyo kubomora inyubakwa z'ikigo Maison Shalom zahozemwo ibanki BCB. Amakuru duhabwa na bamwe mu banyagihugu babonye ibiriko biraba akavuga ko batangajwe n'ivyo babonye bakaba banabiteye ivyatsi. Twarondeye Eri Batungwa buramatari w'intara ya Ruyigi turamukena. Trésor niyo ngabo konona canke gukoresha nabi ibitara vy'ibiti vya leta uri umutegetsi ni icaha kirengeye giharugwa inshuro zitatu. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rijejwe kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Oricome, ahamenyesha ko ibiza biva kwihindagurika ry'ibihe bimaze igihe vyibonekeza mu Burundi ari ingaruka y'itunganywa ribi ry'ibiti n'amashamba. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome. Oricome ririko rirakurikirana ibijanye n'igitara c'ibiti y'imikaratusi iri ku mutumba Mwarusi mu ntara ya Rutovu, aho umukuru w'umutumba waho twaronse amakuru ko igitara yacigaruriye. Ivyo rero twebwe mwishirahamwe Oricome tubifata ko ari nk'icaha cigwijije na gatatu canke na kane, mu gihe igitara ca leta tuzi yuko ubwa mbere umukuru w'umutumba niwe afise itegeko ryo gukingira nk'umuntu yitwa ko aserukira abandi. Ikigira kabiri ni nk'umunyagihugu, kuko umunyagihugu wese afise ubwo bubasha bwo gucungera ko ikintu cy'igihugu kitononwa n'uwari we wese. Rero tuvuga tuti konona gukoresha nabi amatungo ya leta cane cane nk'igipimo c'ibiti ni ukuvuga ko ari icaha kirengeye, kuko igitara c'ibiti hariho ingaruka nyinshi iyo giciwe bitabanje kwigwa neza, cane cane nk'ubijanye n'ibidukikije. Murabona irihindagurika ry'ibihe rituma hanonekara ibintu n'abantu. Izi ni ingaruka mbi z'uko ibiti, ibitara, amashamba bisigaye bifatwa ukutariko, uko amategeko atabitegekanya. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ikiganiro ho muri Burundi kirabandanya mu gisata c'agateka kazina muntu. Umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi ikigo cyo kumutanga yarayatewe n'umugwi w'abanyeshuri b'imbonera kure zo muri ico kigo. Uwo munyeshuri yobahogwa imvo za politike kuko asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL. Inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Hari igihe cy'isaha 6 z'ijoro kuri uyu wa kane, aho umugwi w'imbonera kure zo muri kaminuza y'u Burundi ikigo cyo kumutanga zirongowe n'uwitwa Emile Ndayisenga zitwaje ibihiri hamwe n'ivyuma bita ferabeto zatera uburaro bw'umunyeshure Egide Mperejimana yiga mu mwaka wa gatatu mu gisata c'ubutunzi. Ico gihe nk'uko yamakuru abandanya bivuga, izo mbonera kure zace zitangura gukubita ku muryango wiwe zimutegeka kugurura. Uwo munyeshure yaranse kugurura kuko yari yabamenye. Izo mbonera kure zibonye ko yanse kugurura zaciye zishira kwigufuri zica zimugaranira imbere. Amakuru dukura mu kigo ca kaminuza co kumutanga avuga ko mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu ari umunyeshuri arongoye abandi mu gisata c'ubutunzi yasavye imfunguruzo z'iryo gufuri akaja kumugururira abisabwe na Egide Mperejimana. Bamwe mu banyeshuri bo muri iyo kaminuza bavuga ko Egide Mperejimana ahogwa ivyumviro vyiwe vya politike kuko asanzwe ari umuntu wanyu w'umugambwe CNL, bagasaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa. Haraciye iminsi 3 hari uwundi munyeshuri yitwa Jean Dodier Nkunzimana, umuntu wanyu nyene w'umugambwe CNL, akubiswe n'imbonera kure aho muri kaminuza yo kumutanga nyene yagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko. Muri kino gihe akaba afungiwe mu gipolisi c'Inyamirama bipeji kiri kwijabe muri zone Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Abajeje umutekano mu kigo ca kaminuza yo kumutanga twabakenye kugira bagire ico bashikiriza.
Tukiri ngaho nyene kaminuza y'u Burundi yagenewe kurera no kwigisha abana b'igihugu ngo siyo gutoterezamwo abanyeshure batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi vyashikirijwe n'umushingwa manza Janvier Bigirimana umwe mu baharanira agateka kazi na muntu abivuze inyuma yaho icegera cujejwe umutekano muri kaminuza y'u Burundi ari kumwe n'abanyeshure b'imbonera kure bakubise bakongera bagapfungisha umunyeshure Jean Dodier Nkunzimana arongoye abanyeshure b'abanywanyi b'umugambwe SNL bava mu ntara ya Gitega manza Janvier Bigirimana yari kuri mikro ya Emmanuel Ndayishimiye. Ivyashikiye uwo munyeshuri ari mu ndongozi z'umugambwe SNL muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cyo kumutanga ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu twagomba kwiyamiriza twivuye inyuma kuko kaminuza y'u Burundi yagenewe kurera, yagenewe kwigisha ubwaruka bw'u Burundi, ntivyumvikana ko yohinduka ikigo cyo gutoteza abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Turamaze iminsi twumva hirya no hino yuko abanywanyi b'umugambwe SNL baza baratotezwa, ivyo bikaba ari ibintu binyuranye cyane n'amategeko y'u Burundi, yaba amategeko mpanavyaha shanka ibwizwa shingiro rya Republika y'u Burundi, tutibagiye amategeko agenga imigambwe, bikaba vyemewe yuko imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi rero ishobora gukorera mu Burundi. Tugasaba yuko abari muri kaminuza batobandanye batsa uwo muriro, kuko ingaruka mbi mu kigo kirimo abanyeshuri benshi cyane b'incabwenge nka kaminuza y'u Burundi zishobora kuba mbi cyane mu gihe bandanye bazana ibyo bintu by'amacakubiri fatiye ku migambwe ya politiki. Ikindi naco ntivyumvikana ingene umuntu yarajejwe gucungera umutekano w'abanyeshuri aheza gahinduka inkozi y'ikibi itoteza abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Uko kutihanganira abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi rero mu gihe vyo bandanya ku murindi biriko tubona biriko bishobora kuzozana akarambaraye mu Burundi. Tugasaba yuko abategetsi b'igihugu cyane abategetsi ba kaminuza y'u Burundi bo kwikebuka uwo munyeshuri wo muri SNL n'abandi bose bashobora kuba bariko baratotezwa bigahagarara, kuko abantu bari muri kaminuza n'abantu babaciye ubwenge, n'abantu bari bakwiye kwiyumvira ibiteza imbere igihugu bakareka ahubwo kubandanya batoteza, kuko ivyo nta na kimwe ariko birabafasha, nta kimwe bifasha igihugu kiba kiriko kirabigisha. Umushingwa manza Janvier Bigirimana numwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Abanywanyi bane b'umugambwe SNL bo muri zone Muyira komine Kanyosha intara ya Bujumbura barapfunzwe kuva ku Imana w'indwi iheze. Abo bose nabari barahunze inyuma y'iraswa rya Gedeon Mpitabavuma umukuru wa zone Muyira mu kwezi kwa Gitugutu umwaka uheze. Muri iyo dosiye nyene abandi banywanyi b'umugambwe SNL 22 barapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva barapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ivy'imiryango yabo bavuga ko ari rementanya. Ehove Yuhire ni wabitubwira. Babiri muri abanywanyi b'umugambwe SNL bahagaritswe kuri uyu wa kabiri mu gihe abandi babiri bari bafashwe n'igipolisi ku Imana uheze ku musozi wa Kavumu muri zone Muyira komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura, nkuko amakuru ava mu miryango yabo bivuga. Abo bose bahagaritswe mu gihe bari amaze amezi ashika kuri 2 barahunze iyo zone. Inyuma yaho uyirongoye Gedeon Mpitabavuma arasiwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Kuva ico gihe abanywanyi ba SNL na cyane abaseru abandi baraturatujwe ndetse abarenga 22 barahagaritswe bagirizwa ko aribo bateguye iratswa ryo mukuru wa zone Muyira. Abandi banywanyi bo mugambwe bari barahunze kubera uruhigi bakorewe, bakaba bari batanguye kugaruka inyuma y'inama y'abajejwe intwaro n'umutekano yabasaba gusubira mu zabo. Ariko igitangaje nuko abariko barahunguka baca batabwa muri yompi. Isoko ryacu mu mugambwe SNL rivuga ko abari mu ibohero rya Mpimba bamaze kurengutswa incuro imwe, bose bagizwe iraswa ry'uwarongoye zone Muyira. Abo nabo barutse gufatwa, babiri bafungiwe mu gasho ka zone Muyira, abandi mu gasho y'igipolisi ca BSR. Imiryango yabo ivuga ko ari remenanya rigamije gutera ubwoba abanywanyi umugambwe SNL ngo kuko namaze kurengutswa atacaha kiboneka bigeze bagirizwa. Bagasaba ko iryo totezwa ryohagarara. Turondeye mu stanere wa komine Kanyosha Munzerere Jean Berkimas aremeza ifungwa ry'abanywanyi ba SNL, akavuga ko ico kibazo kiri mu bajeje ubutungane.
Herve Niyuhire nawe nyene tumukengurukire inyuma y'ihagarikwa rya Antoine Manuma arongoye sendika y'abigisha CGPB ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa kane kurugiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Gerard Niyongabo arongoye sendika y'abigisha CPDIC yaraye ahagaritswe nawe nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro n'urongoye urwego rw'iperereza muri iyo ntara bose uko ari babiri bahoga urwandiko bita petition mu gifaransa abigisha bahurikiye muri ayo masendika abiri atari mu ihuriro ry'amasendika y'abigisha Sesona bariko batera ku mukono biyamiriza ikatwa ry'amafaranga 500 buri kwezi ku mushahara w'umwigisha asabwa n'iryo huriro Kosesona naho hariho abariko baratotezwa bahogwa ko banse gushira mu ngiro ivyo basabwa n'ihuriro ry'amasendika y'abigisha Kosesona urongoye umugwi w'igihugu wigengujejwe agateka kazi na muntu CNIDH amenyesha ko abakozi n'abakoresha bafise uburenganzira bwo kwishingira amasendika no kuyatunganya atankomanzi hisunzwe ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi Sixte Vinyi Nimuraba arongoye uwo mugwi avuga kandi ko mu ntumbero yo gutohoza kubivugwa kuri Kosesona bashinze umugwi w'abantu batanu abo nabo bakazotanga icegeranyo mu kiringo kitarenga imisi ndwi dukwirikire Sixte Vinyi Nimuraba arongoye CNIDH. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riratunganya uburenganzira bwo gushinga amasendika no kuyinjiramwo abakozi n'abakoresha bafise uburenganzira bwo kwitunganya atankomanzi hubahirijwe amategeko n'izindi ngingo ziyunganira kugira ngo baharanire inyungu zabo. Umuntu wese arashobora guharanira uburenganzira n'inyungu vyiwe biciye mu bikorwa vy'amasendika. Iyo ngingo irongira ko amasendika urunani rwayo bishingwa kandi bikinjirwamwo atagahato ku bakozi no kubakoresha. Haraheze imisi umugwi wigenga w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH ushikirizwa imyidogo y'abigisha bamwe ngo bashaka kwinjizwa ku nguvu mu runani rw'amasendika mu ntumbero yo gufatana mu nda Kosesona twihweje amategeko y'igihugu na mpuzamakungu kwinjira mwishira hamwe ni kubushake cyo kimwe no kuyavamo mu ntumbero yo kugira amatohoza kuri ivyo bivugwa kuri Kosesona twashinze umugwi w'abantu batanu kugira begere abidoga n'abarongoye ugo runani hanyuma bamenye imvo n'imvano yavyo kandi bategerezwa gushikiriza icegeranyo mu kiringo kitarenga imisi indwi. Sixte Vinyi Nimuraba n'umukuru w'umugwi wigenga w'igihugu ujejwe gateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH mu mfunyapfunyo mu butumwa bw'urunani rw'amashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu bugira 9 uno munsi bashimikira kubijanye n'inzitizi zibonekeza mu baharanira uburenganzira bw'imigwi y'inkehwa hamwe n'imigwi ifise ivyankenerwa yisangije bahura mu mirimo yabo ya misi yose muri iyo migwi hakaba harimo abanyamwema kurikira umupfasoni Eraline Ibizi umukuru w'ugo runani. Abaharanira agateka k'iyo migwi barahura n'ingorane zifatiye ku buryo abandi bantu badatahura imero canke umuco wabo bigatuma babatuma urutoke bakabita yandi mazina bakabakumira bakanasuzugurwa kubera ico bari hamwe n'igikorwa bishinze cyo guharanira agateka k'iyo migwi. Abaharanira agateka kazi na muntu bagendana ubumuga barahura n'inzitizi ziturutse ku bumuga bwabo hamwe no ku mico y'igihugu zigatuma badashobora gushikiriza ivyiyumviro byabo kuronka amakuru kugira uruhara mu buzima bw'igihugu no mu kibano nk'uko bibereye. Ukwemera ibintazi kwa bamwe mu Barundi byatumye umutekano w'abanyamwema uhungabana bikomeye bituma mu ntara zitari nke leta ibegeraniriza hamwe mu ntumbero yo kubakingira ivyo navyo bigakomeza ikumirwa ryabo kuko baba bagiye kuba ukwabonyene. Uwundi mu gwitutosiga inyuma ni wabaharanira agateka k'abakora imibonano mpuzabitsina nabo babisangiye. Ingene Barundi batari bake bababona hamwe n'amategeko y'igihugu bituma igikorwa cabo kitorohana gato. Naho hari bimaze gukorwa impingi iracari ndende mu vyerekeye gukingira abaharanira agateka kazi na muntu bari mu migwi y'inkehwa. Turateye akamo leta y'u Burundi ngo ikore ibikenewe byose mu giseta c'amategeko hamwe n'ibijanye inyubako mu ntumbero y'ukorohereza igikorwa c'abaharanira agateka k'imigwi y'inkehwa n'imigwi ifise ivyankenerwa yisangije. Ako nakamo mutewe n'urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH rufashijwe na leta ya Canada. Humura Burundi.
Mu gisata cyo kumenyesha makuru abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije iminsi 81 bapfunzwe bahagaritswe kugenekereza rya 22 gitugutu umwaka wa 2019 mu ntara ya Bubanza mu gihe bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye muri komine Musigati. Ivyo bikaba biruko mu gihe amashira hamwe atandukanye mu gihugu na mpuzamakungu aguma semerera asaba ko abamenyesha makuru borekugwa narijya ngo atakindi bazira atari gukora akazi kabo. Mwivugwa mu vyindero naho umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Kirika iri muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya yagirizwa n'abigisha hamwe n'abavyeyi baharereye ko yirukanye yongera yankira gukora ibibazo abanyeshure bamwe bahejeje amashure mu mwaka w'ishure wa 2018 ushira 2019. Uyo muyobozi yaciye ashira ku ntonde z'abaronka impapuro z'umutsindo abo yishakiye mu kibanza cabo yankiye gukora ikibazo murantunga nkuko twabiteguriwe na Eroge Divin Remesha. Uyo muyobozi w'ishure ryisumbuye rya Kirika Bigirimana Samuel yafashe abanyeshure babiri biga mu mwaka wa nyuma mu gisata ca normal bari babuza amahera yo guterera amatora arabirukana. Ayo mahera yo guterera amatora akaba atari itegeko kubera yatanga ubishoboye kandi anavyipfuza. Abo banyeshure barasavye gusubiramwo ibibazo basivye eka mbere n'abigisha barabafasha kubisaba ariko bibimfa gusa nkuko bimenyeshwa na rino soko rya RPA. Abanyeshure babiri rero yabirukanye kandi baratahana iminsi ariko kwishika amafaranga bayabuze mwagiye guhera abanyeshure batari cyane ngo bitonde bwa kwatazironka muri bo. Bigirimana Samuel yahavuye afata intonde z'abarangije amashure zirungikwa mu bushikiranganje bw'indero yishira ko amazina y'abandi bantu batari basanzwe biga kuri iryo shure nkuko vyiganwa kandi n'isoko rya RPA. Abari bacha kwitwa DFE mu nyuma mu inspection baciye baza nabo bagakora ivyo bintu baje kwa ivyo bintu rero cyasanga yera manana kuko yabaye kuko urutonde rwose diplome yamanukanye Bujumbura nuko afite ku mundi mu biro kw'ishuri batanze bidahura. Naho babwituye ubuyobozi bw'indero ku rwego rwa komine ntaco bwafashije abo banyeshure babiri birukanye kubera kubura amafaranga y'amatora. Abarezi baho Kirika bakavuga ko ari kubera uwe muyobozi ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD umugore wiwe asanzwe anarongoye abakenyera rugamba bo muri komine Mbuye. Abo banyeshure nabo bahavuye baja gushikiriza ikibazo cabo ku rwego rw'intara bitura ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muramvya ariko gushika n'ubu nta nyishu barahabwa. Uruganda rwa RPA ni rwashoboye kuronka mu biro vy'ubuyobozi bw'indero ku rwego rw'intara ya Muramvya. Eroge Divin Remesha mu makuru avugwa mu vy'impunzi naho imiliyoni 3 z'amahera y'abongereza angana n'imiliyaridi 3.7 mu mafaranga y'u Rwanda niyo mfashanyo yahawe ushira hamwe rijejwe ibifungurwa ku isi PAM n'igisata c'ubwongereza kijejwe iterambere ku isi mu ntumbero yo kongereza imfungurwa z'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda. Iyo mfashanyo ikabizofasha kandi ishira hamwe PAM kwitaho impunzi zisinzikaye kurusha izindi muri iyo kambi. Clovis Niyonzima niwe yaduteguriye iyi nkuru. Igisata c'ubwongereza kijejwe iterambere ku CDFID cahaye imfashanyo ingana na miliyoni 3 z'amafaranga y'abongereza. Igisata ca ONU kijejwe kurwanya inzara ku isi PAM imfashanyo iharurwa mu mafaranga angana n'imiliyaridi 3 n'imiliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda mu ntumbero yo kongereza imfungurwa z'impunzi z'abarundi zirenga 60 ziri mu ikambi y'Imahama muri ico gihugu c'u Rwanda nkuko tubisanga mu kimenyesha makuru News Time. Kuva mu mwaka wa 2015 nkuko bibandanya vyandikwa n'ico kimenyesha makuru ishamwe PAM rifasha impunzi z'Imahama mu kuzironsa ifashanyo igizwe n'amafaranga n'ibifungurwa kugira zishobore kwigurira ibifungurwa bindi bifuje ku masoko no kwisununura mu buzima bwabo bwa misi yose. Imfashanyo isanzwe itangwa n'ubwongereza ikaba yarafashije kugira ngo izo mpunzi zibandanye zironka izo mfungurwa inatuma habaho iyo mfashanyo y'amafaranga ku mpunzi ziba muri iyo kambi. Sarah Metcalf arongoye DFID mu Rwanda mwitangazo yashikirije nkuko tubisanga mu kinyamakuru News Time amenyesha ko aryohewe ko ubwongereza bwashoboye gushigikira igikorwa gikomeye ca PAM mu gufungurira no gukingira impunzi mu Rwanda ivyafashije kugabanura biboneka idindira no gusubira inyuma mu gukura kw'abana. Nayo Edith Hens aserukira PAM mu Rwanda yamenyesheje ko iyo mfashanyo izobandanya ishikira abagore abakobwa abahungu n'abagabo basinzikaye kurusha abandi mu ikambi y'Imahama mu kubaronsa ibifungwa bikwije ivyankenerwa ku magara y'umuntu. Clovis Niyonzima uyu ni wa mwanya w'igice ca kabiri rero ca kino kiganiro cahariwe ikigabane dukingire ibidukikije. Uno munsi tubaganirira ibijanye n'ico bita agashururu canka kavumbuzi arico bita tourbillon mu rurimi rw'igifaransa. Muri kino kigabane tubabwira ibituma haba ako gashururu ingaruka mbi ku magara y'abantu n'igihe gakunda kwibonekeza. Mwagiteguriwe na Hermes Ntibandetse. Dukingire ibidukikije
dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Maramutse canke mwiriwe neza nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije, ikiganiro mwama mukurikira kuri RPA iminsi yose y'uwa gatanu. Kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe, ikiganiro cuno munsi gishimikira kuco bita agashururu, co bita tourbillon mu rurimi rw'igifaransa. Abenshi na cyane cyane ababa mu gihugu hagati barakunze kukabona ko gateye n'ingene kagenda. None agashururu niki? Gategwa niki? Gafise izihe ngaruka mbi ku magara y'abantu? Gafise umuvuduko ungana gute? Ngivyo nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije cuno munsi ivyo tugiye kurabira hamwe. Umutumire wacu ni Bernardo Bukeneza, umwigisha w'icigwa c'indondabihugu geography mu Gifaransa. Amazina yiwe n'amatirano, twongeye kandi turanamuhindura amajwi kubijanye n'umutekano wiwe n'umuryango wiwe. Kuri mikro muri kumwe na Hermes Ndibandetse. Imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, reka Hervé Niyuhire abanze aducire ku masonga agashururu icari cyo. Agashururu kari mu bintu twovuga bisuga ubwenge tubona biriko biraba ariko bikagora kugira utahure ibiriko biraba. Agashururu ariko twita tourbillon ni ikintu kibera kw'isi no mu kirere, ico twita phénomène atmosphérique mu Gifaransa. Ni ikintu rero tumenya ko gishika mu buryo dufate bubiri. Uburyo bwa mbere, agashururu turakabona n'amaso. Uti ubona iki? Turabona ivumbi, amababi y'ibiti, eka n'ibindi bintu bitaremereye, tukabona biduga hejuru bizunguruka kuri vyo nyene, ivyo twita mouvement de rotation mu Gifaransa. Ukamengo n'umuringoti kandi bikiyunguruza kuko ntibiguma bibera mu kibanza kimwe, ubona bigenda vyunguruza biva aho vyari biri bitarabija mu rundi ruhande. Umuhinga mu gisata c'indondabihugu Bernard Bukeneza aratubwira ibiboneka iyo agashururu gashitse aha kw'isi turiko. Aho gaciye kw'isi hakaboneka umuyaga uhuhura, ico ni kimwe gishobora kutwereka agashururu. Ubugira kabiri, agashururu kaguciyeko rero nyezina urakumvira ku muyaga w'inguvu nyinshi, eka mbere n'impuzu urumva ukumva yuko zishika zigomba kukuvako. None rero agashururu twovuga ko ari iki? Ivyo mu bisanzwe ni ibimenyetso bikatwereka. Burya mu kirere hari ubwoko bubiri bw'imyuka, ico twita les masses d'air mu Gifaransa. Hari umwuka ushushe kandi uremurutse, ico twita masse d'air chaude et humide, hamwe n'umwuka ukanye kandi uremereye, ico twita masse d'air froide et sèche. Iyo myuka rero ibiri ihuye mu kirere ntishobora gusukirana, ahubwo iranigana mu kirere, arico twita cyclone mu Gifaransa. Tuvuze rero kunigana so kuvuga inguvu gukubitana, ariko birazunguruka bikazunguruka ariko ntibishobore kuvangana. Niyo mpamvu rero agashururu duca tubona ari ikintu kimeze nk'izinguzingu, ukamengo hagati yaho hari umuringoti, urumva ntibishobora kuvangana. Iyo rero iyo cyclone ishitse hasi niho rero haca haba agashururu. Mu bisanzwe amamuko yako ni imiyaga ibiri ihurira mu kirere, hanyuma igaca igenda izunguruka. Rero ishitse hasi rero agaca ariho duca tukita agashururu, kuko niho tubibonera hanini, kuko mu kirere hoho ntitubibona. Rero gashitse hasi niho duca twita tourbillon. Mu Gifaransa ça vient du verbe tourner, urumva ni kuzunguruka. Kumwe twabivuga ko ari umuyaga wizungurutsa kuri wonyene. Uyo muhinga arongera sigure kandi ryari agashururu gakunda kwibonekeza n'ico bivako kandi naho gakunda kwibonekeza. Sibihe ivyo arivyo vyose agashururu kaboneka. Agashururu rero gakara kuboneka mu gihe co muci, haka izuba ryinshi, ngira ngo benshi niho bahora babibona. Iryo zuba rero rigatuma umwuka ushuha, ushushe rero ucuremuruka nk'uko twabivuze, bigatuma uduga hejuru. Kandi agashururu kaboneka kenshi mu masaha y'inyuma ya saa sita hashushe, kuko mu masaha y'imbere ya saa sita guhera haje izuba riserutse, urumva riguma rishusha, rigashusha ikirere, rigashusha wa mwuka, bigaca bituma rero uwo mwuka uremuruka. Iyo rero umwuka uremurutse bica bituma haba ico twita evaporation, kuvuga umwuka uva hasi
uduga hejuru bishitse rero bigaca bihurira nari ya myuka ibiri niho rero haca haba iryo zingu nk'uko twobivuga. Ikindi nuko kubera muci haba hari ivumbi, ibiyogori, amababi yumye aremurutse bica biduga mu kirere tukakabona. Mu bisanzwe agashururu n'uwo muyaga wizungurutsa, mugabo ikibitwereka ko biriko biraba ni ivyo bintu bigururwa n'umuyaga, kandi urumva bikaba mu gihe cici, kuko naho vyoshika bikaba mu gihe c'imvura kubera ivu riba rikanye ntivyoheza ngo biboneke, mugabo hoho bibana gake kubera yuko bisaba yuko uwo muyaga uba ushushe. nka kumwe kw'ibindi rero bishika kw'isi nka za nyamugigima, ibirunga n'ibindi bishika kw'isi, abarundi kubera kumbure kutamenya ivyo ari vyo ariko barabiha siguro kenshi ifatiye ku migenzo, kandi ugasanga kenshi atari vyo, mugabo nibagomba bakabifatira kugira ngo bagendeze. Nko ku gashururu bavuga ko ugakubisemo inkoni havamwo isato inzoka, bakanavuga ko kaba gaherekeje isato ishotse ku mwonga. Aha rero bafatira yuko uwareretse aho kajana yarabona yuko biteye bija ku mwonga, bishitse rero ku mazi vyaca bihagarara. Aha urumva bica vyumvikana yuko urumva bishitse mu mazi nta caheza ngo kiduge hejuru, urumva amazi arakanye, ni ukuvuga yuko vyaca biheza bigahagararira ngaho. Mbere hariho n'abantu bakabonye baranduka umutima bagahunga, urumva baca bagira ati urumva ako kantu karimwo inzoka, kandi inzoka ikaza, rimwe dufate bavuga ikanga mu Kirundi. Agashururu kandi twavuga yuko gashobora gufatira nuko imisozi imeze, ico twokwita remirie physique mu Gifaransa, kuko uko tuzi agashururu dufate nko kuri urunani rw'imisozi la crête congoniere canke ku yindi misozi y'ahandi mugabo ikirurutse, uko agashururu gakara siko dufate wosanga kameze, dufate harya nko mu ntara z'ibiyaya, dufate nk'aha mu kiyaya Cimbo. Nko mu kiyaya Cimbo usanga kenshi nta gashururu kahakara, kubera yuko ubwo bwoko bw'iyo miyaga ibiri ntabwo bishobora gushika yuko bihaniganira. Rero aho ku misozi miremire nuko haba hari uwo muyaga, dufate turutse nko mu myonga canke turutse ahantu dufate hari amazi, uwo muyaga rero kabukanye bigaca bihorana rero n'umuyaga ushushe wo hejuru ku musozi, niho bishika. Hari ingaruka mbi canke nziza ziterwa n'agashururu? Inyishu niyo mwigisha Bernard Bukeneza. Hanyuma rero tugiye ku ngaruka zako, kubera ko twebwe aha dufata iwacu mu Burundi turi muri ico twita zone equatoriale, no kuvuga dufatiye muri rusangi isi yose hamwe turi muri ico twita zone equatoriale, no kuvuga turi hafi ya wa murongo ugabura mw'isi kabiri. Aho rero hakaba hari imiyaga itekanye, kuko hari imiyaga twita resarize, nayo ikaba ifise umuvuduko mutoyi w'ibirometero hagati ya 25 na 30. Mu ntara bubaka cane cane inzu z'ivyatsi, agashururu karazisambura kaziciyeko, kuko urumva n'umuyaga uba ufise inguvu. Hanyuma bishitse kandi bakaba bacanye umucanwa aho gaciye, na cane cane harya muci niho bakara gucana hanze, umuriro uraguruka ukagurukira ku nzu canke ukagurukira ku mashamba. Hanyuma rero aho uwo muriro ugurukiye, yaba ari inzu canke ryaba ishamba, biraca bigahera nyene. Kandi ikirere kirashobora kononwa n'ibidugijwe n'agashururu, urumva dufata aho gasanze hari ibintu bibi kaduza bibi, ivyo rero bigaheza bikonona ikirere. Agashururu rero kavuye ku miyaga minini haca haba ico twita tornade. Aha turaza kubigaruka ko kumbure ni nko mu bihugu usanga ibihugu biri mu co twita zone tempérée, bigaca bigira rero ingaruka mbi nyinshi mu gihe kavuye ku miyaga ikaze. Urumva aha duca tubifatanya
n'ico twita tornade dufatiye uko bimeze, kuko niyo tornade canke turubiye agashururu ni ukuvuga yuko ni imiyaga yizingazinga. Ivyo rero bisa nuko bisa rero ingaruka mbi rero zica ziba nyinshi n'ico gihe kubera yuko umuyaga uba ufise inguvu zidasanzwe, kuvuga yuko kaba kabaye agashururu kanini. Mugabo turavye uko vyaduka tukaraba uko bigenda biriko biriyunguruza tukaraba n'ikibitera, ni ukuvuga yuko ivyo bintu bibiri bifitaniye isano kandi bisa. Agashururu rero kandi karaterera, rero ni isa nuko ari ingaruka nziza kugira imvura igwe, kuko karaduza imyuka ico twita evaporation mu gifaransa. Aha rero ni mu gihe kadugije ico twita le masse d'air humide, kuvuga umwuka uba urimwo amazi qui contient de l'humidité. Hanyuma umuntu gaciyeko karashobora kumutosekaza mu maso, nico gituma urumva gaciyeko ahenshi usanga bagize ico twita reflexe mu gifaransa, ugaca usanga bahumirije kubera yuko haca hatumuka nyinshi. Agashururu kandi bishitse kagahurirana n'umuriro wa Nyakanga mw'ishamba dufata, gaca kongereza umuvuduko wawo, umuriro ukananirana. Aha hariho nk'isanganya ryabaye rurangirana dufate, twotanga akarorero kamenyekanye cane mu 2003 muri leta zunze ubumwe za Amerika hitwa San Bernardino, aho agashururu karashoboye kubica bigacika, kagatuma mbere umuriro unanirana no kuri ba bantu bazimya karuhariwe bakoresheje ibintu bikomakomeye. Uko rero agashururu kazungurutswa n'umuyaga niko n'umuriro utera wiyongera, umuvuduko utera wongerekana, hanyuma kandi umuyaga ugaca wongereza oxygene mu muriro. Rero oxygene mu muriro niyo ituma ibintu bisha, iyo iduze ni ukuvuga yuko umuriro uca wongereza ubukari. Agashururu k'umuriro karashobora gushika ku metero 500 hejuru, kakarenza mbere n'umuvuduko w'ibirometero 200 kw'isaha. Muca mumva yuko naho ngaho iwacu tubona akaba ikintu gisanzwe mbere dufata nk'ibikino, ariko rero iyo gateye kiyongera karagira ingaruka tarimwe. Iyo muhinga yemeza ko abashakashatsi bakunda gukoresha agashururu mu gusigura ico bita dynamisme de l'atmosphère mu gifaransa, no kuvuga ibibera aha hejuru mu kirere tubona. Agashururu rero kari mu bintu abahinga mu vy'ibirere ico twita spécialiste en atmosphère baragakoresha mu gusigura ico twita dynamisme de l'atmosphère, no kuvuga ibintu bibera aha mu kirere gikikije isi. Mbere iyo agashururu kagize umuvuduko haca haba ico twita tornade nk'uko twabivuze, arivyo mamuko ya miyaga ikaze ku isi. Duhora tubibona kumbonesha kure kenshi iyo habaye bijya bihuhusi bikomeye, barerekana amamuko yavyo, baca berekana ikintu kimeze nk'ijisho, ukabona yuko iyo sanamu ishusho n'agashururu kenshi bikabera mu mabahara ahanini. Umuyaga rero mwico gihe ngaho hantu uba uriko witaza kugira ngo uhuhure uja mu mihingo itandukanye. Mu bisanzwe aho niho haba hari itanguriro ryavyo. Iyo rero abahinga babonye ico kintu twita tornade ariko gashururu kaba kagize ingufu nini, babonye kiriko kiriyungayunga mw'ibahari kanaka, baca baba bararondeza iyo kizotera kija babazi yuko hariho imiyaga igiye kwaduka mu ntara kanaka. Ibi biba cane cane aho twita muri zone tempérée, vuga nahaba hahurira imiyaga ivuye kuri les tropiques, imiyaga ishushe hamwe n'imiyaga ivuye muri zone froide hariya hejuru y'isi aho imiyaga usanga ikanye. Aha rero hoho ntibabibona nk'ibintu bisanzwe, hoho biba ari ibintu bikomeye cane biteye ubwoba. Aha rero twotanga akarero nko ahanini mu Buraya, Amerika ya ruguru, eka mbere no muri Aziya, hoho urumva biba vyamaze kwitwa irindi zina, ariko biva kuri ya miyaga yizingazinga idasangiye ubwoko. Bernard Bukeneza aheraheza yerekana aha kw'isi turiko uturere tubangamirwa n'iyo miyaga n'agashururu karimwo. Kw'isi rero uturere tugeramirwa cane n'izo tornade, ibihugu biri muco twita les zones de latitude moyenne. Aha twovuga nko mu buraruko bw'isi ico twita dans l'hémisphère nord, twovuga Uburaya, twovuga Uburusiya, twovuga Ubuhindi, twovuga igihugu citwa Bangladesh, twovuga Ubushinwa, eka mbere n'Ubuyapani. Hanyuma mu mugabane wo hepfo w'isi ico twita l'hémisphère sud, twotanga akarorero k'igihugu ca Australia, Afrika y'Epfo, Argentine no muri Brazil. Aha rero ico twokongerako nuko aho iwacu agashururu bakabona
nk'ibikino kuko niyo kubutsa ahantu baragakurikira nk'abana baja kuraba iyo gaherera baraba ivyo ari vyo rero bikava yuko konona bike. Akaba ari ngaha nshuti bakunzi bikiganire dukingire ibidukikije cuno munsi kigarukiye mukaba mwumvise ko twashimikiye kubituma haba agashururu n'ingaruka mbi ku magara y'abantu. Dushimire umutumire wacu umwigisha w'icigwa c'indabihugu Bernard Bukeneza twongera tubashimira kuba mudahengeshanya kudukurikirana. Kiganiro magiteguriwe na Hermes Nibandetse mugire umugoroba n'ijoro ryiza eka n'imisi myiza y'akaruhuko. Cari kiganiro dukingire ibidukikije. Kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu. Tumushimire mugenzi wacu Hermes Ntibandetse mu kigabane dukingire ibidukikije hajeje kudushikiriza akaba ari no ngaha duciye dusozerera ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri no munsi wa gatanu igenekerezo rya 10 umwaka wa 2020 mwebwe mwafasha kanya ko kudukurikira ndabashimiye bagenzanje b'uruganda rwa RP yabegeranije ano makuru hamwe n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma nabo nyene bakenuye Emmanuel Ningeko mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe vyiza aho hose muherereye. Go muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.